nanje mpagaze ngashimira Imana ku masengesho yo ku munsi wa gatatu. Nanje Imana yaranyiyeretse, narabohotse, ndavomisa rumva naragituntu naho toba dukera cyane imvinda yuzuye. No wa gatatu ho basengeye amazi n'umunyu, nanje naranyoye amazi nyine ari mu uwo munyu, naradashunye kanshaka guhwera. Rero cyasanga ndashwe ibintu by'intu z'umushatsi, ntazi uwo mushatsi ngo nawuriye hehe. Rumva rero ndashimiye Imana yambohoye. Ikigira kabiri ngira nshimira Imana, Pasiteri ku munsi wa Mungu yaravuze yuko hariho abantu bafungura ariko ntibaje kuri toilette. Hama aratubwira ati abo bantu mvuze baze hano imbere. Nanje mu ivyo bintu nari ndimwo. Hama aratubwira ati mizanira amazi. Jamaze yinayazanye arayasengera, cavuga ati aho mushikira muhira muraza kugira diyare, nukuri ko yabivuze vyabaye uko. Rero ndashimiye Imana n'imihango yari yahagaze, eminashitse muhira sanga yaje. Imana ihabwe icyubahiro. Wanze kwanza munkomera Imana amashi. Nanje magaze ngashima Imana. Hari mu kwezi kwa kabiri niho nabona umwana wanje abyimba amagara, arabyimba. Nama nibaza ngo nibisanzwe, ngo mani mvuga ati nzosenga bizohera, ariko naguma mbana bikomera. Ndavuga teka ndamujane kwa muganga, ngaho nimaka bamwopere ntibyohera. Bagumuhaye imiti ntibyohera. Ndamwirukira nyene ntibyari byoroshe muri wa karede. None ndashimira Imana yuko yarayimurokoye. Kwa kabiri niho bamukora. Ndashimira Imana yuko ntaraye, abandi bararayeyo baragumayo, ariko je bace bambwira ati ntahe. Ndashimira Imana yo kuri ico gitangaza nkore. Imana nari hari mu kwezi kwa kane niho navunika ukuguru. Nguma ngirisha imiti y'ikirundi nibaza ngo nzokira, nkaguma mvuga ati imvune ntibayitwara mu masengesho, nkaguma ngirisha imiti y'ikirundi. Naye ndashimira Imana, naraje pasiteri ansengeye n'ukuri nagira ku kibando, benshi barabibonye nagira ku kibando, ariko ndashimira Imana kuri uwo munsi nyene nza pasiteri akansengera, naciye ndagita mu nzu sinakukigarukanye. Ivyo ndabishimira Imana. Ikindi shimira Imana, nari maze imyaka 4 navugana n'abavyeyi batazi niyondi, ariko byari niho nagiye numva bandondera. Naye naje nyene wa muntu wa muvuga butumwa mbari mutoka mbari yari yavuze ati Imana iragiye kubahuza nabo mwaherukana kera. Ndavyizera nyina ndabifashe ku mutwe, nyina ndavuga ati Imana aho uza kuyereka abandi kurica nanje nyiyereke. Twari turi muri barakeye, nukuri nasohotse ngata n'imisegundi ngahe ndahagenze, nza mpura n'umuhungu nyene yiwacu. Arambwira ati nimero zawe nzozidugana, nce ndazibaha kuko na nimero zabo mfise mba ndaziguhaye. Nukuri ryari nagiye mbona bandondera, ndavuga ati Imana urakoze igitangaza kuba muri kino gisagara ata muntu n'umwe aziyuri. Turankoreye igitangaza, nzohagarara imbere y'ishenyo ndagushima. Naye ndashimira Imana kabisa yarabikoze. Umvise gushima kwanje Imana bahezagiye.